Monia Fleur amarira menshi, message iteye agahinda. Ibi vyabaye ku munsi w'ejo aho yashikiriza amajambo akomeye ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Bana natwe ko Ninyuma aka Mega Speaker. Aha ni kuri TWENGAKO TV. Turabahaye ikaze na kandi ubwerekamo egeye ni ikaze muri isanse. Tugiye kuraba ubutumwa bubabaje Monia Fleur yatanze ejo inyuma yo kwambika impeta na Ninyuma. Mbese Monia nibiki vyo babiriko biramubako, ese ni kubera iki yatanze message isa nkaho umenga harimo ibintu bitagenda neza mu buzima busanzwe bwiwe. Bana natwe so muri message yatanze ejo yagize ati message ku bakunzi b'umuziki ndundi, ntimuze murabona turirimba turyoherwa mwibaze ko ariko biri no mu buzima busanzwe. Hari igihe bishika nkashaka guhagarika umuziki kubera amahwa menshi ncamwo, ariko nibutse icizere mwangiriye naho mwankuye bigatuma ankora cane akugira si ndabamara amazi. Ndamaze kwicara mu nzu nkiyugarana incuro nyinshi, nkarira umutima ugatuntura ugahakwa no guturika, ariko ndabibutse gusa bigahera. Urukundo munyereka muze mugwereke n'abandi, nimwe ntege zanje zizocika ari uko munyase. Jewe ndabakunda cyane. Reka rero duce twibaza kuri ubu butumwa yatanze Monia Fleur, ubutumwa ubona ko ari mu ibintu bigiye bikomeye cyane. Ni urabona neza yuko avuga ko ahura na byinshi muri uno muziki, mbese ukabona nuko na message yagiye guhereza umenga Monia agire ahebe umuziki. Mbese Monia agira ahebe umuziki se kumenga harimo message ivuga yuko urukundo mwankunze muze rukundi n'abandi. Ivyo bintu bikomeza kuvugisha abantu benshi, ni message iriko igaragara kuri social medias aho bagenda bavuga amajambo menshi. Ese Monia ni iki coba kiriko kiramubako aya majambo katari bwayavuge inyuma yuko namara kwambikana impeta na Ninyuma. Ibi baye inyuma yaho Monia Fleur yambiswe impeta na Ninyuma. Mbese Monia ni iki coba kiriko kiramubako? Reka tuvuga ati gusa ntiyahevye umuziki we. Urumva nyene kari amajambo yo gushemira n'abafana rimwe na rimwe, kubera bu arimwe mwamugize icari, arimwe mwatumye akora imiziki canke se mwamukunze. Arababwira ati mukomeze mumukunze, ati azobivamwe ari uko mwamwase, ati kandi urukundo mwamukunze muzogwereke n'abandi. Reka turangize tubashimira tuvuga ati hasta la vista. Mukomeze mukurikirana urubuga rwacu rwa TWENGAKO TV, aho nanone ni TWENGAKO TV. Ninyuma aka Mega Speaker, can you call my name?